ikintu ca mbere dufise iyo umuntu ari mu butinyanka iwacu ni tabu nta umva umengo ni ikintu kitavugwa umengo ni akwiye kwikumira nta muntu akeneye kumenya ko ari muri period nta muntu n'umwe ashaka umva ntibivugwe ariko ntitugenda mu mahanga kugira tuyabemo kuko ajya n'ayabandi tuja mu mahanga kugira ngo tumenye ubwenge twongere tuze gufasha igihugu cacu kugira ngo natwe b'abanyamahanga bazozi iwacu barabire ico bashoboye gukora aya mavuta nayo n'ayamaribori abana basoma amaribori bose amaribori rero yitwa koko no koko butter urumva iyo ufise amaribori uragira massage kugira ngo ashobore kugenda guhera hama ya jaune nayo n'abantu bafise ama allergie ni beurre de qualité ya jaune iva mu muzi hariho abantu bafise ama allergie atahera rero baguma biyaga arabafasha kugira ngo bashobore kugira akagabanya n'amatashi ku mubiri urabona rero ko ngaha hari ibitanda bibiri donc iki ni ca soin de visage bakoresha kuri rya machine ni ariko iki naco nico tugira microblading ni rya tatouage y'ingohe nayo nyene turayigira abantu. Hello boys and girls, it is Rakuvezeres Kokuri Ahandi, Dabakori juste Gael, Kedron from Morrisai, Black Marshall Black. We're on the camera, Mwitu Musaza, Kokuri Ahandi. Nobody to making us focus on subscribe, I can read Karao Mazagu, Shonda. Comment zanyu yabizitu kebura, niziduhinguvu. Ziradua ini formi da sanzwe. Dabura kuno muzi twabazaniye Umu DIASPORA. Umu DIASPORA kwanza, n'umurundi yaba muri diaspora, ubu yagarutse kuba mu Burundi. Yikorera ivyiwe turi muri shop yiwe kubera iki kugaruka mbega hanze yakora ibiki aha mu Burundi akora ibiki nk'ugwaruka niki ariko arakora kuri Burundi gwaruka ronka akazi binongeye turaza kuyagana utuntu n'utundi kwa kuri ahandi mwitekeza Kezimana Sandrine besho muzinka Sandy niyo mutumire wacu ndakura musa Sandy ndakura mukije Gael nizera komeze ego n'amahoro nizera komeze neza asha ndashima Kezimana waraje kwisi bacha warayikeza cyane kumpwemi idasanzwe umuvyeyi warakubwiye igituma yakwise Kezimana oya ariko zoza kuyibubaza aracariho ego urasubira umubaze sha nzoyimubaza uti ntaraza ntimwayikeza no musha ndamutelefona cyo ndamubaza igituma hama ndaguhinyisha uti ntaraza ntimwayikeza kabisa uko biza kuyindi poem idasanzwe Sandy watamuzi Kezimana Sandrine Kezimana Sandrine ninde Sandrine ni umwana w'umukobwa ego yavutse mu bana bane akaba ari imfura akaba ari n'umukobwa wenyene akaba yavukiye mu ntara ya Cankuzo ego hanyuma amashuri matoya nayize mu Ruyigi hanyuma amakuru ndayiga secondaire i Bujumbura hanyuma université ndayiga mu gihugu ca Ghana. Ibintu bikomeye cyane kuri mukuru ukaba n'umwigeme mu bahungu batatu cyari bivuze iki kuri jewe nisanze ko camba umu responsable y'umuryango yego kandi nk'umukobwa nkavuga yuko bose barankunda kuko yaba papa yaba mama nawe tuvukana bose umva nisanga mu muryango bose bankunda jewe bigaca bimpa iteka rero nkavuga ati gwa rukundo nanje reka ndagwereka abandi ndabereke yuko nanje shoboye yego bereke ko nawe ushoboye turacari ngaho nyene Kezimana Sandrine canke Sandy ubutubwiye bwari bumeze gute je navutse nk'abandi bana mu muryango w'abana nyene nk'abandi twize nk'abandi nta kibazo nigeze ngira kiretse yuko ngiye muri secondaire umuvyeyi wanje yapfuye aho harabaye changement kubera yuko wahora ubona papa akubwira ma fille tu vas bien urumva ntayisubira kumva ngaho onye biraperturba gatoyi ukabona yuko ubuzima utari bwa bundi ariko nye niyo bibaye uriga kuvyakira ukavuga tuti cette fois rero hinge mbe responsable nongere mfashe mama ko ndi n'umukobwa nkaba n'imfura yego ugaca umufasha nkaca ndamufasha nuko mu Cankuzo kiragiye mu myaka yanyu abantu benshi bakunda kwiga we vyarakoroheye mu kibano
yuko wiga amashuri atantambamye vyagutwaye ingufu zingana gute? Jewe abavyeyi banje barize yego kandi bari aba fonctionnaire donc yari obligatoire ko nja kw'ishure nta rezo nimwe yari ihari ivuga yuko nashobora kuja kw'ishure kuko sinumva uko ngene byari kugenda urumva kuri ico kibazo numva yuko wari ufise aho uvoma nari ufise aho mvoma ego amashuri yisumbuye yagize mu Ruyiki ibintu bikomeye turahejeje kenshi umuntu ariko araheza amashuri yisumbuye afise indoto sica zoba aho yimvira ati mbe basha ngo manje kwiga kaminuza ibujumbura undi akavuga ati mbe niyananira nzoca ndaba ngende nige ya ma formation bagira abigisha abandi bakiyumvira bigeme na cecere benshi ba ruguru bariyumvira kuca baja kubagabo weco gihe vyagutembera mu mutwe vyari bimeze gute? Je kubera kuva nkiri muto umuvyeyi wanje yari magistrat yari yize droit akavuga ati umukobwa wanje shaka yuko nawe ategeza gukurikira umwuga wanje donc mu mutwi wanje navuga nti kubera ari vyo yanshizemwo navuga ko ntegeza kubikurikiza nico gituma naciye niga juridique hanyuma muri secondaire hanyuma ntangura université nja muri droit ariko kubera yuko nabikoze kubera yuko umuvyeyi wanje yabinsabye mugabo ntavyo nakunda hanyuma jewe narakunda aviation nkavuga ati no ifoko nkurikira ico numva nkunda apana yuko ico umuvyeyi wanje ambwiye mugabo byose nkabikunda urumva ndayiga ndayiheza hanyuma camvuga ati cakindi canje nkunda ya passion yanje reka nayo mbandanye yo on urumva ca ndagira aviation industry ndayigira mu gihugu ca Ghana kuza kwindi poème idasanzwe ukiri ngaha rero bisigura ko atangwe uriga université ngaha mu Burundi ya mbere yiheza kuri Université de Lac Tanganyika Ghana je niyo nahereje ako je sinahejeje nyahize imyaka 2 gusa ca ndagenda mu gihugu ca Ghana nimba atari banga wagiye ryari? Nagiye 2013 ego imyaka 10 irarangiye nuko rero vyakujemo gute nivyo gisata warogiye mu gihugu ca Ghana kuciga vyarakoroheye waronse bourse waronse ishuri uriha vyagenze gute tuyagiye bourse hanyuma narayironse hanyuma ndiga ntivyari vyoroshe kubera yuko twe twiga mu Gifaransa hariya naho bagiye biga mu Congereza ikindi kintu naco cari gihari nuko kwibana kuba muri hostel guteka kumesa impuzu umva yari challenge nini nyakuri jewe kubera ntavyo nakuriyemwo nta nuko ntavyo nakuriyemwo urumva yabaye challenge nininya ego ariko urumva nyene iyo uvuze tuno munsi nshaka gukora ikintu utegezwa kugikora kandi ukagishikako urumva iyo ngenda nkaca sanga birangoye nkaca ntaha abavyeyi bari gushavura urumva ntaca naba nkoze rero kubera nanje nashizemwe izo ngufu nkavuga ati reka nkore reka ndabereke ko nshoboye I'm happy. Wow. Turacari ngaho rero uragira urashitse iyaka muri Ghana cyo gihugu maze kumva ngo nta ntambara irabayo naco nyene sinibaza yuko kubera ngira muri history ya kera yarabayeho ariko hari amahoro n'igihugu ciza igihugu co kuba mutekanye igihugu bagukunda abantu bose kuri is peaceful country bikubiza kuyindi poème idasanzwe nuko rero urashitseyo ugiye kwiga ubuzima bwahariya buce bugenda gute kwintegra vyari vyoroshe ntivyari vyoroshe mugabo jewe nsanzwe ndi umwana cankwe ndi umuntu ndi sociable rero sigikundira ku bantu ndagifise iyo mbonye ahantu abantu kungene bameze niga kujana nabo niga no kubana nabo urumva ntivyanyoroheye cane gose kubera yuko yari mico yacu itandukanye ariko nabaye nashizemwe inguvu nyinshi n'impwemu zidasanzwe kugira ngo shobore gukundwa nongere nkunde n'ivyabo nongere nisange yuko ndi muhira kuko urumva ahantu uzomara imyaka 2
hanyuma utegerezwa kumenya ati aha hantu ibyo ari byo byose ntegerezwa kugira ntuze relationship nabo neza kubera yuko imyaka ni myinshi. Yego. Wow, ni ikintu gikomeye. Hari imigenzo bafise hariya bigoye ko umurundi ashitse yamenyera n'ingoga. Yo cyane gose. West Africa ni ifisi yindi migenzo East Africa tudafise. Rero byari byinshi cyane gose byangora gutahura. Ariko ngenda ndabitahura ndatinda ndabimenyera ndavuga ati why not twege ko tukiri inyuma what is going on. Ukibaza ati maybe natwe tuzosina tuhashika. Kuko esprit y'abantu baho n'abantu bakora cyane n'abantu bakundana n'abantu they don't care yuko ufise iki canke utagifise hako twebwe tuba twinyegeje tuba dushaka gukora ivy'iwacu ntuba ushaka kwereka uwundi co wewe ushoboye urumva hari ibintu byinshi dutandukaniye ko cane gose. Urumva rero kuvyiga bigusaba kugira ngo bya bindi vyawe ubite hariya uvuga uti ndakuye masque peut-être niyo nayo nambaye cette fois ngomba nikangure hanyuma nkore. Yego. Urashise uri kuriga uri umwana mukuru bandi washize mu cankuzo. Kiya gihe vy'ama connection nizere ko bitari bwamere cyane bikomere cyane vy'ama WhatsApp. Nagiye WhatsApp yari ihari koko je mama twaravugana urumva WhatsApp yari ihari. Mama wawe yateye imbere kare. Oya ha mugabo. Abantu batagukunda ama WhatsApp debut case. Mo ntiyarafise WhatsApp ariko telefone yari ihari yuko umutelefone akitaba. Wow. Yego. Communication rero n'umuryango byari bimeze neza. Byari bimeze neza cyane kubera yuko muduhera nari mfise nanje navuga nti no nimba no musinuri indege nkashika hariya anye ifo kuba tonyi banje nabo bava hariya bakazi Bujumbura. Ico nakoze navuze nti manuka mwese rondera inzu tuzogabura ry'amahera ariko namwe mwigi Bujumbura muve hariya. Harabari muri interna bitashoboye gukunda mugabo tari interna yo mucankuzi. Urumva yuko dutera intambwe tuzi ariko bose baraza ubu bari ngaha nta numwe atari ngaha. Imana tuyirindire mu gisagara. Niko Yesu yatubwiye. Niko batubwiye kandi nasanze ari byo. Rero yuko kabisa ni baje kuyirindirira. Biriko bisa kwirifo bitasanzwe. Cyari kintu gikomeye ubukoreye mu muryango. Nk'umwana mukuru. Kweri kwiyumva umenga uwo muhango ukuri ko kuri wewe uwo muzigo wumva ko ari wowe utekeye kubera iki? Numva yuko nanje nkoze ikintu nkuko peut-être urumva baransengera baranyubaha nkumva yuko iyo ntambwe burya ikintu gitangura kikava hejuru gashika hasi nico kintu ciza. Nanje numva yuko ko nashitse hariya ndumva mutoyi wanje nkurikira ni next ni wakurikira nawe aca afashuriye donc bica bigenda turafashanya twese twisange twaje muri ryaterambere. Urumva rero niyo esprit nari mfise kandi niyo yafashije nabo kugira ngo ndababwire yuko bikangure babone yuko dutegereza kuja mu gisagara tutashobora kuguma hariya. Hanyuma ndashimira Imana ko vyakunze. Kubiza kuyindi poem idasanzwe Bujumbura rero uri muri Ghana uri yaka mashuri urayize ivyo bifungurwa iyo klima iyo mibereho yawe bitandukanye niyo tuba tumenyereye Bujumbura urayimenyereye amashuri bico bigenda gute vyose byagenze neza umurundi yarashoboye kwerekana nyene ko ari umurundi kazi? Nukuri vyagenze neza cyane ku ishure nararonkeyeho n'ama awards yuko ndi discipline. Hanyuma hariho ndibuka yuko ndi mu guheza hariho umwaka ntarishe kubera yuko abonye nyene ko bikwiriye ku ishure. Hanyuma tutaraheza jewe nari namaze kuronka akazi kubera yuko nashobora kuvuga igifaransa. Hanyuma twagira amastage ku ma airport hamwe no mu ma agence de voyage canke abantu bafise ama shipping. Rero jewe naronse akazi nkiri ku ishure. Hanyuma ca ndimuka ishure nagiga ku masi ca ndimuka njakra
kugira nshobore gukora akazi. Rero muri ico gihe byaramfashije cyane kuguruka mu mutwe, biramfasha cyane kubona yuko indoto nipfuza aho nzoshika. Ndavuga ati uko bigenda kose ahantu ntegezwa kuhashika. Ni ukuvuga yuko iyo kiri kuriga uriyumvira ibintu ugashira ku rupapuro ukagira iki, ariko ntubona ko bizokunda kubera yuko wifokasinga kuri ivyo vyigwa. Mugu umaze kuva out y'ivyigwa ukaja muri reality, utangura kwagura imbibe, ugatangura kwiyumvira aho ushaka gushika, utangura guhura n'abantu bandi tari bamwe mwigana musangiye ya makoze, ariko abandi bantu bafise indi mibereho, abandi bantu fate uhuye n'umumekanisye, uhuye n'undi mu entrepreneur, uhuye n'iki, urumva le fait yuko uhura n'abantu niko ugenda nawe uriyungura ubwenge, niko ugenda uramenya ibintu. Ego imyaka 2 uramaze urahejeje, ubuzima bwaciye bukurira gute? Waragarutse Burundi cyangwa cyo uvuga ati maze ndondere cash? Naciye ndondera cash. Candicara ndakora ndavyibuka yuko maze umwaka nkora, nabwiye umunyeshure twara twigana, ndamubwira nti wewe katakaza ufise nta kuntu twokugura agence de voyage. Arambwira ati nta kibazo. Arambwira ati rero wewe urumva reka tugure agence de voyage dutangure gukora, kubera dafise amahera yo gukora international, reka tugire domestique, kubera muri Ghana hariho domestique, donc izindi ndege zija mu gihugu hagati ngo twovuga Igitega, mu Cankuzo, donc nabo izo ndege ziri. Twebwe rero tutangura turagira iyo company hamwe no mugenzi wanje. Ndatanga kubera urumva jenje nakora wewe ntiyakora. Ndambwira ati reka shemo umutahe hama nawe uje gukora kugira ngo turonke kumwe dushobora kubaho. Umva je nkorera uwundi, ariko nshizeho iyindi company nanje yiwanje ikorera, donc nangajije uwundi muntu kugira kore. Ntangura kubona yuko atega nanje ndashobora kuba boss naho ntonda hari. Mugabo urumva sinashobora kubihagarika kubera yuko ntiyari stability, donc mfise kubera yuko ayo nahembwa nayo nunguki wanje umva ko biba ari. Rero cambandanya nkorera uwo muntu nawe abandanya akora, donc tuza turagenda bukebuke. Umukozi akoresha uwundi mukozi. Hanyuma ndabona rero ndabona rero ya ndoto yanje yo kuba umu entrepreneur ko izokunda. Ariko candaza ndabwira mutoyi wanje nawe yarahejeje secondaire, ndamubwira ati mviza yenda kubwira wewe wahejeje umwanya wo kuja kwiga university, reka ahubwo uje kwiga course ya agence de voyage, ndakurihire ugenda uyige kugira ngo je ninuguruza agence de voyage ngaha abariwe uca ubikurikirana. Ego hanyuma candaza i Burundi kuko naronka vacances rimwe mu mwaka. Candaza ndagenda nduguruza hari 2018 nduguruza agence de voyage yitwa Sandi Travel Services. Iyo nayuguruje kugira ngo icambere mutonyi wanje aronka akazi, ica kabiri ya passion yanje muri aviation i Burundi bayigire, kuko hari yaho niga twaraja kufate nka Tanganyika tukamenya ati iri ngaha iki. Nkavuga ati nimba navuye mu Cankuzo, ifo yuko umwana wo mu Cankuzo nawe amenya Tanganyika hiri, akaza akayitusha akayibona kugira ngo muri ca kibazo nibamuhereza azomenye aho biri, donc bica bimworohera. Kubera ngaha tourisme ni ikintu mbona kigoye cyane gose. Yego. Mugaye iyo ufise vision, donc hari abantu mutamufise vision imwe. Naraje ndayuguruza, hanyuma ndamubwira ati rero genda wige, ariga araheza. Ahejeje iyo course turatangura Sandi Travel Services, turagurisha amatike buke. Ariko donc revo nabishakako siko yajeko. Ariko ndavuga nti ntaco kazima kanda kuguruje iwacu bizoza. Urumva ndagize indi Burundi, ndafise indi muri Ghana, asubiye gukazi. Ugeze mu mashami. Ishami rya Sandi Travel. Ndasubira gukazi ndakora. Hanyuma aho covid itanguriye
2019 nari naje ngaha muri vacances hanyuma ndaza umunsi subira inyuma niwe munsi bugaye airport ya Ghana no yonga ego hanyuma ndavuga nti okay ko muri Ghana batarugara reka ndabe nce muri Tanzania but umunsi the following day nshaka kuja muri Tanzania baca barugara muri Ghana urumva nta way nimwe nari mfise gushobora kugenda ico nakoze naciye niyakira ndicara ngaha ndavuga ati reka turindira batwugururiye haciye amezi 11 urumva ndi ngaha muri ayo mezi 11 rero nagumye urumva kubera nari maze imyaka myinshi nta bintu abagenzi banje nari mfise twari dufise ntuze ya vision imwe urumva kubera twatandukanye kuva kera urumva ntawe nari mfise ntawe nari ngiki ico nakoze nagize reka nige ngaha buke ndabe cino hakora kubera urumva deja entrepreneuria yari yamaze kunja mu mutwe numva nokora muri ico gihe narahuye na Fabrice hanyuma turakora yarafise nawe ama idea nawe yabaye stacked ngaha but yarafise ama idea ari karakora ca ndamujoininga muri team yiwe kugira ngo basi sinicare ariko mbe hari ikintu mba ndiko ndakora ca bigenda gutyo onye niho rero navuga nti mugabo hari problème yambaye ko kubera amavuta nisiga beurre de qualité ino ntayo naronse ca ntangura kugira ibihere donc ifare yuko ndindira yuko ama indege zuguka kugira ngo nje hariya nsubire ngure yayindi ariko muri ico gihe ncasanga yuko ndiko ndagira ibintu byinshi yego hama rero beurre de qualité beurre de qualité urumva umubiri wanje uca uramera nabi cane gose aho narazungurutse ahantu hose mu mafarmasi mu maki donc nta kintu na kimwe nashobora kuronka mugabo entre-temps ndiko ndaraba hariho batwahura ngasanga dufise urukoba rumwe akambwira ati kora iki nta bintu byose narakoresheje ibyo bambwira byose kuko urumva uri umukobwa ufise igihere kingana gutya kuja mwibarabara cari ikintu uvuga ati ncahe urumva amahera yose yaherera muri farmasi ugumurondera ati umuti woshobora kugira ngo uheze ivyo bintu mu Burundi kera bavyita ngo karabasase bafise karabasase kabisa ijya ariko nca kandi mu maso nahantu utanyegeze nahantu utanyegeze urumva buguriye indege ndavyibuka ko bavuze uti no munsi barugurura jewe itike yanje nagiye mu ndege igira kabiri uko iya mbere batubwiye ko itwara abo muri Nations Unies bari ngaha aki ya kabiri nayigiyemo kuko umva ikintu ca mbere navyuka mu gatondo ndaba makuru ndabiki uti bahinduye basi bagize iki kuko nari ndushe kuko urumva ahantu mbaye imyaka irenga 8 kumva hari amazi kuba muhiri wanje hari amazi iki nasize nugu naje nzi ko mara 5 days ngaha ndahamara amezi 11 umva nasize frigo yuguruye siga ibintu umva umutima wari waragiye mu aho hose kandi warari harwaye of course urumva nari ndushe ku buryo mvuga sije nzobona baruguruye hanyuma ngenda ca ndagenda ngiye nsubiyeyo ikintu nakoze naciye ninja kugura straight to uri shop mall ngenda kugura ya beurre de qualité yanje mu ndwi imwe bya bintu byose byari bigiye ca mvuga nti okay narahuye n'abantu bafise ivyo bintu reka ndabarungikire nabo batrying barabe ko bishobora kubafasha ca ndabarungikira baca bambwira ati bya bintu ni impeccable vraiment bimeze neza aya mavuta ahubwo uraturonderera ca ntangura kuvuga uti reka ngire kuri marque yanje ndayazane nze ndahereza abantu niho naca ntangura kugurura aka boutique gatoya ariko kubera yuko rero no muri Ghana hariyo ibitenge vyiza abantu babikunda ntangura kuzana n'ivyo bitenge donc nayo ma produit casanga ahubwo nakunze ngaha anye kubera yuko ndabizanye birakunze barabiguze umva mbonye ati business irakunda hariya anye reka ngende nicare ahubwo gatoya mugabo sinicaye naciye ngira nkamara 2 mois ngaha 2 mois hariya
nzandagira namaze imyaka 2 nzanahindura gutyo kuko kwidesida ngo nze ngaha anye nticari ikintu coroshe cane gose rero navuga nti reka mare ngaha anye ndabe yuko bikunda ariko na hariya nje kurabayo kugira ngo simpe vyose haragera igihe rero vyose bibaba ndabipanga vyose ku murongo ndavuga ati ubu unye vyoba vyiza ngiye gukorera i Burundi ndagenda ndatekera ntivyari vyoroshe ahantu wabaye imyaka ingahe kugira uvuge ngo ndagurishije ibintu vyose deje ibintu vyose nabibona ko ari ikintu waguze kugira ukigurishe jewe biragoye cane gose ariko ndavuga ati reka ntekere ntahe subira iwacu candaza rero camvuga ya migambi yose nashaka gushikako now is the right time kuyikora nshashika muri ca kiringo president ariko arahamagarira abajene kugira ngo bakore bacishije muri payeje he camvuga ati urumva byari bikenewe ko ngaruka kuko harageze nyene nakaryo keza niwe mukuru w'igihugu wa mbere amaze gufata ku mwaka miliyoni zirenga 42 akazi ugwaruka tumushimire cyane tumukomera amashi yubaho bari muhezagire cyane mva muraje rero muti twose ndagurishije nikiyiko wari ufise mu nzu narakigurishije wow candatekera candaza ubu ndatasha iwacu rero nje gukora candahaguruka ndavuga nti burya iyo umukobwa akoze agahaguruka abantu bose barabona yuko n'utashaka kumushigikira aramushigikira ndavuga ati indoto zanje zose fise ntegerezwa kuzirangura kandi ntegerezwa kuzishira ariko zose nishobora kuba uko nyene nzuze ndagira step by step kugira ngo ariko ndazi yuko ivyo nshaka gushikako nzoshikako ndatangura rero ndavuga nti urumva ko deje nari mfise shop ngaha candugurura beauty clinic ndavuga nti tudashira ngaho ndavuga nti reka turakeneye ko tugira isuku mubiri wacu ndagira beauty clinic nzana ama machine ndagenda muri Egypt ndabanza ndavyiga hanyuma ndagaruka nza kuvyigisha nanje abakozi kugira ngo bashobore kubikora hanyuma tangura ndavuga nti rero ko nagize beauty clinic muri beauty harimo ibintu byinshi cyane harimo kugira isuku mubiri wacu hashiremo n'amasalon de coiffure ndatangura uko bukebuke bica biraza nga hari muri iyo nagira utwo tuntu duto hari indoto nari mfise y'ama serviette hygienique nabigize kuva muri 2000 nguma niyumvira ati kubera yuko igihe nari muri Ghana naraja muri club y'abantu bafasha bagafasha ivyo bintu by'ama serviette hygienique numva ndabikunze cyane iyo njino naho ugasanga ngaha iwacu nta factory dufise turimporta ama serviette hygienique yose avuye hanze ndavuga ni why not tudashobora kuronka iwacu ariko ntivyari vyoroshe cyane kugira ngo umuntu ashobore gushika ngaho onye ariko iyo nafashe imyaka 4 kugira ngo uno munsi shobore kuba mfise serviette hygienique yanje kandi ikorerwa mu Burundi ca ndavuga nti iki kintu nimba gishitse ngaha ifo yuko kimotiva abantu bamenye dukunda ivy'iwacu niho naciye mvuga nti kuri iyi serviette hygienique uzoyigura wese azobaterereye amafaranga 500 uyundi mwana canke umwigeme adashoboye kwironsa ico gikoresho nukuvuga yuko nawe jusqu'ayer urumva uri umukobwa uri umuhungu batrafise mushikawe urafise umugenzi wawe urafise umugore urafise iki sujya mugora akeneye kugura wenyine nawe urashoboye kugura kugira ngo ushobore gufasha wa mwana wundi udashoboye kwironsa serviette hygienique bisigura ko uguze ngaha mufise ko mugira kugira mufashe abantu nikora of course urumva ni social irimo na commerce kuko nitwovuga ngo tugire nka kujya kwa ma ONG atanga ibintu for free hanyuma none twoca tubikora gute urumva rero tuvuga tutireka iyo social ijemo ariko banakigure rero niyo motivation twatanze kugira ngo kubera yuko nararavye mbona ikintu cambere dufise iyo umuntu ari mu butinyanka iwacu ni tabu nta umva umengo ni ikintu kitavugwa umengo ni
akwiye kwikumira, nta muntu akeneye kumenya ko ari muri period, nta muntu n'umwe ashaka umva ntibivugwe, kandi ari ikintu tubana ubuzima bwacu, ari ikintu normal, ahubwo dukwiye kukifata nk'ikintu gisanzwe tugakorera isuku umubiri wacu. Rero rofeti yo kugira tubanze twigisha abo bantu bamenye ko atari tabu, n'abasaza bacu bamenye yuko ari normal. Abonye mushiki wari muri period ntaca avuga ngo iki canke iki, ariko amusupporting. Niyo mpamvu rero uwo ari we wese shaka yuko ayiguze azo supportinga wa undi muntu adashobora kuyironka, kugira ngo twese uzoshobore kuzironka. Hama ikindi kintu naco nabonye, iyo ari umukenyezi abikoze kugira ngo aje kubisigurira abandi impamvu yabishitseko, urumva birafasha cane gose kugira ngo yumve par rapport yuko juste gayere yogenda yozana serviette hygiénique ngo arayitanguye kuko ntazi kungene bayikoresha. Turabona amasakoshi, hari ugaruka rwinshi rufise indoto, rubona umenga kuja mu mahanga ni direct réussite bibonetse. Ako waravuze ati no muri Ghana naronka amahera, ariko na cash mu Burundi ziraboneka. Kuri cash ziraboneka mu Burundi. Kuja mu mahanga ni ikintu ciza cane, kandi nanje umwana wanje atokwiga mu mahanga nobabara cane, ariko ntitugenda mu mahanga kugira tuyabemo, kuko ajya n'ayabandi. Tuja mu mahanga kugira ngo tumenye ubwenge, twongere tuze gufasha igihugu cacu, kugira ngo natwe b'abanyamahanga bazozi iwacu barabire ico bashoboye gukora. Kuko urumva twese nitwaherera mu mahanga tuzoba tugitaye, none ninda zogiteza imbere. Iyo amabarabara dushaka tuja kwifotoreza ko yo hejuru agerekeranye, bizogenda gute tutagiye kuraba ukungene bayakora, twige n'ukungene babishitse, kugira natwe tugaruke kubikora ngaha. Je mbona ko vyiza ahubwo bogenda kurahura ubwenge bakiga, hanyuma bakaza bakabishira ngaha iwacu. Haravuga bati mu mahanga niho hari amahera menshi gusumba mu Burundi, je nkurikiye hari amafaranga. Jewe nibaza yuko ico atarico, no ngaha amafaranga ariho, ariko the way kuyaronka nico kibazo. No kuvuga ngo ufise ujya petete no musi ntabona ukungene ashobora kuyaronka, umugabo ariho, hari ukoze urayaronka, nta muntu none ntihariho ziranotse kahari ntiyayaronkeye ngaha. Ndeka tubane ya bra, ndeka tubane kahari ntiyayaronkeye ngaha, kandi yakora ngaha. Urumva rero no kuvuga yuko hari ababosi benshi ngaha bari ngaha batigeze baja no hanze, ariko bayaronkeye ngaha. Urumva bisigura yuko nivyo yamahera ariho ngaha, ariko ifoko tumenye ukungene tuyarondera kugira ngo dushobore kuyaronka. Yego. Ngaha anye ni Riezo, office yanje iri ngaha, hanyuma mga factory iri mu Kajaga. Urumva imvura irikiragwa sinzi ko dushikayo, ariko ngoma ndakwereka ivyo dufise ngaha. Hanyuma ngaha anye ndafise shop, ndafise na clinique de beauté, mugabo ndafise andi masaro iri kuri Avenue de l'Université, ndafise n'iyindi iri kuri mu Kamenge kuri station Kobir. Donc zose zitwa Sandy Salon, ugiyeho ucubona pancarte kuri station Kobir. Hanyuma kuri Avenue de l'Université naho nyene kuri hajya ari Zoom, shuhabona naho hari Sandy. Tugende tumushorere kabisa uno muntu kabisa. So urabona ngaha anye niho hari udustand twacu tw'ama serviette hygiénique. Donc yaseka nawe niho serviette hygiénique zacu. Aha naho turafise amatisi, donc ibitenge biva muri Ghana vyitwa kente. Tusha tubishonesha mu mpuzu, hanyuma hari abashaka kugura bashaka impuzu zishonye batakeneye ibitenge gusa. Kente rero urumva ni igitambara cyane style bishonywe. Kente ni nkuko twavuga imvutano, ivyo vyibi biri ngaha. Donc niyo ni tradition yabo. Mu mariage kuri nizo sanga bambaye, niyo ibayita kente. So ibi rero ni kente tubaramutse ngaha. Ni kente nyene. So anye naho turafise naho nyene n'ibindi bitenge vyiza, turafise amashakoshi, amasakame. Ishati nziza hajya naguciriyemo. Ishati rero yitwa ni collection yo muri Ghana yitwa Grandpa.
Yego. So iba ari muri tisi nziza, ni marque abantu bakunda cyane surtout ufise urubanza rukomeye. Yego. Nazo nyene ndamba ndazifise zaraheze nsigaranye zibiri gusa. Ariko ndazigira sur commande. Yego. Yego. Zambara aba grand-père gusa. No, marque yayo yitwa Grandpa. Yego. Abantu bose barazambara. Ndabona n'amashakoshi hariya naho uri kuragenda tutwitwereka neza. Amashakoshi navuze amasakame meza, ndazi ko wa musheri wawe no munsi ugenda umutwariye kamwe ndazi. Uraza kumureza ndamushira. Nagira uje kunshorera kugira ntumpomvye. Oya, nona kagiyemo ni kabi. Hanyuma tutibagiye urumva turafise ama parfum amota neza. Turabona umusheri umuhaye kano kantu vraiment ko agatima aryoherwa cyane gose. Ewana mbana mu agatima ngira kabiri. Yego ama parfum nayabona. Ibi navyo nibiki? Aya anye na kubigeme na mafondote dukoresha kwisiga kugira ngo duse neza ya maquillage. Ego. Abantu ibintu bikomeye cyane. Umva muragira umuntu kuburyo yambara neza, amota neza. Byose birimo. Aha naho rece tuza ku mavuta yanje twohera ngaha. Ano mavuta yo mu mutwe ni beurre de karité icanze na aloe vera. Basha mu mutwe kugira ngo imishatsi ntigume icika cyangwa bajya bamama bonsa kugira ngo imishatsi yabo ntigume icika. Hanyuma iragaburira umushatsi neza ugasanga usa neza nk'uyu wanje. Umushatsi ukaba ufise inguvu. Ego. Na fraîcheur nziza. So aya nayo tuyakoresha muri massage y'aba bebe. Yego. Na massage y'aba bebe. Massage surtout n'ababebe barabikoresha ndayakunda cyane, urashobora no kuyashira mu mushatsi. Mugabo cyane n'aya massage n'ababebe. Hama tukaca tuza ngaha aya mavuta nayo n'ayamaribori. Abana bafite amaribori bose. Amaribori. Rero yitwa Coco. No coco butter. Urumva iyo ufite amaribori uragira massage kugira ngo ashobore kugenda guhera. Hari abakobwa batakicambara amamini kubera amaribori. Ucuba mpamagarira bose baze ndabavura. Ni banyaruke. Hama ya jaune nayo n'abantu bafite ama allergie. Ni beurre de karité ya jaune iva mu muzi. Hariho abantu bafite ama allergie atahera rero baguma biyaga. Arabafasha kugira ngo bashobore kugira akagabanya n'amatashi ku mubiri. Donc aho baba biyaze. Aya nayo mu mutwe harimo menthe ituma usiga mu marasine ufise amadred cyangwa ufise ibisuko iki kugira ngo ushobore gusigamo kandi arimo menthe ituma ikuza imishatsi. Hanyuma turafise na black soap isabune yirabura. Iyi sabune rero irakomeye cyane gose. Kuko iravura ibihere, ikavura amatashe, ikagira umubiri neza cyane gose. Rero nayo ni sabune nziza cyane yitwa black soap. Isabune yirabura. Yirabura. Yego. So aya rero ni ya coco butter. Hariho abantu benshi bambwira ati ibi bibuye ntabyo dushaka tugirire amavuta meza. Nibo ncankoresha jojoba ku bantu baba bafise makeup nyinshi kugira ngo amamashine ashobore kubafasha. Hanyuma iyi nayo ni chako na makara cyangwa novuga umunyota w'inazi ufasha koza amenyo iyo wariye nk'ibintu bitameze neza mu nda urashaka kubishira no mu njya kugira ngo umererwe neza, ariko kandi uragira na scrub mu maso ukagira ntuzeya umubiri mwiza cyane. Aya nayo n'ama maske dushira dukoresha muri beauty clinic. Biriko biza kwini poem turashazunguruka. Ubu naho tukaba tugiye rero Gasanti. Ubu naho tugiye muri Sunday Beauty Clinic. Karibu ndakwereke. Turacazunguruka abantu b'Imana. Ndakubwira ati abari ku Kiva ari ku Kivi. We haburiki. Karibu ngaha rero aha anye tuhagira manicure. Muri manicure rero biri ku mpwemu idasanzwe. Impwemu yera.
kubera yuko amaverni dufise nawe uraraba urumva ni meza cane gose do karite ibintu dufise biri ku mpwemu idasanzwe yego rero bigeme ndabarindiri yego kandi kw'ibeyi yacu ntuzokwidoga yego nari nagize ubwangu uzonzima oya rero urumva ngaha anye ni pedicure bambe ni manicure ngaha yego hanyuma hanaho uca wicara ngaha bakakugirira pedicure yego bakakugirira neza ku mpwemu zidasanzwe byose ubigira ubu nawe ni umutekinisiye wacu umuhinga yigenga umuhinga ndabona yambaye agapira yambaye marke nawe wacifata byose n'akayesu murabe byose nawe wacifata uvyandika ku mutima kabisa izina ry'urishira ku mutima wiwe aha rero ndabona ni ku yindi poemu aha naho rero urumva ni ujya yitwa Dr Dodo umuganga wacu ubu rero ni umuganga w'urukoba aha tuhagirira soin de visage yego twakoresha ijya mashine ya hydrofacial urumva kugira ngo bamukure twa tuntu twera ya magresi yose afise kugira ngo avemo urabona rero ko ngaha hari ibitanda bibiri yego donc iki ni ca soin de visage bakoresha kuri ijya mashine ni aki kinaco nico tugira microblading ni ijya tatuage y'ingohe nayo nyene turayigira abantu benshi bahora bagenda hanze kuzigirisha ariko je narazizanye ngaha tubikoresha ngaha urana nk'ubu nka jewe sinagiye muri maquillage navyutse nzi ko juste gahera guma telefona camvyuka uko nza ndiruka kubera yuko nagucereje donc sinigeze mvuga ngo nje kugira make up kubera yuko nasanzwe ndabigize rero iyo microblading yacu imara 2 years donc imyaka 2 rero babigeme bahora baja hanze ntazosubye gutanga ayo mahera hani wacu hariho chake musafex sandi cyane gose ego aha rero urumva ewana ni queen poem ukaba ukoze ibintu bikomeye cyane nimba atari banga ufise abakozi bangana gute ubumengo ufise 15 abakozi 15 boutique zacu cyangwa Sandi Beauty Clinic iri hagati ya Mex na Stade Boulevard de l'Indépendance numero 6 hanyuma mukajaga ni Avenue Uvira numero Chaussée Uvira numero 35 iruhande ya Station Prestige muzoca mubona Sekanawe hanyuma kuri Avenue de l'Université kuri Zoom hari bar Zoom hariho salon de coiffure Sandi Salon hanyuma mu Kamenge kuri Station Kobi kuri Gare du Nord hariho Salon Sandine karibu mwese